koko uravye urugendo rwabo uko rwagenze koko ivyo turimo turabizi eske music industry yacu mu Burundi murumva ko yari ikwiye kuba igenda nkuko vy'ukuri biba vyateguwe neza uyu mwanya urumva ko usuye kubahamagara batogenda bataniteguye kuko ari ibintu abaririmbyi b'abarundi batuzi cyane kuri live music eske turacafise abaririmbyi ashobora kugenda hanze bagakubita live music abumvikana n'abaririmbyi bisunga iki ivy'ukuri aba boss mwebwe mwumvikana n'abaririmbyi mwisunga iki abaririmbyi mwe mwisunga iki ivyo bintu muvugana kontra itoja public ni biki habarimwe ibintu by'ubusuma ukorera miliyoni vyemera ko ukorera miliyoni werekane na kontra yiwa kuko kontra izoza kukuburanira kontra zitonganywa gute ama kontra yanyatonganywa gute urumva ko kontra iza gutuma wurira indege ari kontra yanciya iza kubona mu manager wa naho nyene atize ku bintu vy'amategeko icigwa dusigaranye ni iki mwaruno rugendo icigwa dusigaranye ni iki tuvugana ukuri please ibi bintu nivyo muravuga ngo ntimushaka ko bisubira kugenda nkuko vyagenda ariko mwe mutahuye iki ibi twizere ko mugiye kuba mukosora yes shalap my people mumeze neza je meze fresh abona ko ibintu byose bari fresh nizera ko namwe mumeze fresh aho muherereye ndabaramutse cyane je ku mazina yanje ni Pastor Nahimana muramazi kwa mumenyera nyitwa Timote cyangwa nyitwe Israel hanga ry'Imana nyitwa Mastermind ayo yose n'amazina yiwanje ibyo ntitukibitewa ko cyane ishimire cyane mwe muri ko muradukurikirana mwe mwamazi kwa mukora sabone shalap and big up sana ndumva ko mba ndabishimiye mwe mutarayikora this is best time now to do it akaniko kajyokeza kubikora mu kuduteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi gukora sabone cyangwa subscribe ukamakinga sure ko koze kwa kajya ka all cyangwa tout mu buryo bumwe cyangwa ubundi gukunda ibikorwa byacu no gukunda ibikorwa byanyu mu byo dukora hama mukaza muraba abambere mo kuhabwa notification inshallah rero ndamutsa abarundi bari mu gisagara ca Bujumbura ndamutsa bari hanze y'igihugu ndaramutsa cyane aba brothers and sisters b'abarundi bari all wide ndazi ko mukwiye isi yose abarundi mwaramazi kwa mushika ahantu hose vraiment ibintu byose biba ari wane uyu munsi rero tugiye kuba tubana mu yindi benga canke mu bundi busasanguzi dushimira cyane uri behind camera ni Mr Fernand the big brother ndanamushimira cyane ni watuma amajwi n'isanamu uribona rimeze neza tunashimira cyane aba boss ba World Vision Company bo bagomagira uburyo bwose ku buryo bagenda bakora innovation canke innovation mu bintu tuba dukora shalap rero mwebwe rero ndabaguye mu nda ndabahobereye urumva ko nakajuka kameze neza ndumva ko mba nishimye mu mwambaro mwiza wa World Vision Company mfise swaga kabisa numva meze fresh nizere ko nawe meze fresh uyu munsi rero mu nkunde dusubire Belgique gato dusubire Europe hanyuma tugaruke Bujumbura mvuze ivyo mwumve ko ngira mvuge amazina agiye atandukanye y'aba star murumva Birman Boys ndavuga Double J na Kiriku ndavuga kandi na Mokenzi nongere mvuge na B-Face on the floor muzi neza ko bahora kugataka ka Europe ku butaka bwa Europe ariko this is time tuvugana ejo hahise ku munsi wa kabiri baza kuba bashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye Airport cyangwa Airport Melchior Ndadaye ni kibuga c'indege cyo ngaha mu gihugu cacu mu gihugu ciza cy'u Burundi Imana yaduhaye urabona ko bari bameze neza bavuga ko bameze neza ariko ivyagiye kuba bigaragara ko barushe vyagenze gute rero ngira ndabashikirize bimwe ivy'amatwi yanya tumvise ndabakumire irido mushika hano hose mumenye vy'ukuri ivy'urugendo rwabo inyuma yo guhaguruka ngaha mu gisagara ca Bujumbura batumwe ko na entreprise yitwa JC Entreprise cyangwa Jean Claude Entreprise numwe umugwiza atunga ba mu gihugu cy'Ubufaransa tuvuze mu Bufaransa mumve ko ari pays Schengen nayone ariko neza ibiteramo bikaba byari bitunganijwe mu gihugu cy'Ububirigi cyangwa Belgique Bruxelles murabizi neza bagiye rero batumwe ko turagaruka neza mu gutumwa ko kwabo contract zabo urabona ko zari zirimo ibintu twovuga ko bitari bimeze neza ariko urabona ko uko byagenze kose ari ibintu tutokwishimira ijana kwijana tugaruke cyane kuri abaririmbyi Birman Boys batanguriye bo muri Swiss bo bigenda neza bobo nta kibazo cyagiye kubamwo
kiretse inyuma yaho bariko barakora iyo tour canke tour dans les pays Schengen hagiye kuba haduka inkuru zitameze neza hagati yabo na DJ Pole musanzwe mubizi neza ku ngoma cyangwa indirimbo bakorana na Chameleone ariko ivyo byaramaze kuba biri clear nizere neza ko umugwiza atunga DJ Pole atakija mu butumwa kuko we ngo n'abanyamategeko biwe ngo bari bakoranye biga ivyugo rubanza ariko nyuma muza kuba mwumva Chameleone bari kumwe iburaya arabivuga neza ko nibareke bano bahungu ivyo tutaza kuba tubigaruka ko rero abahungu baza kuba bashika bakora gutembera mu gisagara ca Bujumbura ariko kimwe shaka kubabwira niza ryabo ubona ko bo byari byoroshe kandi bari baryohewe bitandukanye n'umusore Bface on the floor hamwe na Mokens bajya kwera bari batumwe ko na GC Entreprise abandi bijano kwabo urabona ko manager wa Bface on the floor ariwe Ravista we yagize icyayivuga ko mu gihe bari bafise giteramo mu gihugu c'Ubufaransa Rasta Sunday Saturday Rasta Friday vendredi passé aho yari karabe yerekana tu video ko bashitse mu gihugu c'Ubufaransa n'ahandi urabona ko vyari bintu vy'ukuri bimeze neza ariko tugarutse rero kuri manager wa Bill My Boys urabona ko mu ka video kagiye kuba kagaragara jo yagiye kuba aryohego avuga maero aka video ngako murakabona ingene yari karacelebra mwumva ingene yari karavuga yari yishimye cyane ubona ko urugendo rwabo rwa Bill My Boys byo tutaza kuba tubigarukako ariko kandi tugarutse kuri Mokens na Bface on the floor murabona ko bitari byoroshe inyuma yaho igiteramo ca mbere twavuga ko cyahombye kandi nabo baravyemeza ko cyahombye abantu bose bari Belgique murabizi cyarahombye bari biteze abantu ariko nta bantu baje wewe mu ijambo yavugiye ku kibuga c'indege aravuze ati kumbure reka tumushimire tunashimira abarundi bose aho yagiye anabasaba imbabazi ku bintu bitagenze neza Bface on the floor yaraye bivuze ku kibuga c'indege aravuga ati ndavuniye akagohe abantu bategura ibiteramo twebwe n'ivyo turagenda twe nitwe tuboneka physically tukavuga n'ibihangano byacu cyangwa indirimbo zacu ariko muvyibuke neza behind haba hariho umuboss rero urabona ko I don't know ko atashizemo ikintu ca promotion ikwiye no kunguruza ibibanza urabona ko Bface we aza kubavuga ati ibi bintu uko vyagiye biragenda urabona ko harimo akantu katari kameze neza kuri kote y'umuboss ariko Mokens urabona wewe ko yashitse arushe ubona ko shepu yiwe yamaze kuba anavyibuha cyane yarahindutse Mokens yarahindutse alone ko ari ibintu by'isukari yagiye kuba fata hariya yarahindutse yaravyibushe ariko ejo aza kubashika mu gisagara ca Bujumbura arushe pe yararushe ariko mu vyashikirije urabona ko ataranezerewe cyane ariko yaravuze ati ku ncuro ya mbere nivyo ibintu biba bigoye tuadufisa ama experience runaka tugenda twiga urabona ko mbona yararyohewe ariko ikintu uko kiza cyose kiza kigusigira isomo cyangwa icigwa ati gute urabona ko ni ibintu by'ukuri bitari biteguwe neza connection kigenda buhoro ariko ni ibintu bitari biteguwe neza ariko nanje ndiko ndavuga ibi nagiye kuba ngerageza kuba nshaka by'ukuri amwe mu makuru ushobora kubwira abantu ariko kandi habamwe n'icigwa ati gute breaking news nuko ubo bakimara kubona visa byose byakozwe na GC Entreprise bo batwawe cyane no kumva ngo bagiye Buraya kubaka CV bataravye biri muri kontra niho nayo nagiye kuba ntegura ibibazo bitanu umwe wese yosigarana kwa runo rugendo yaba kuri Binman Boys yaba no kuri Bface on the floor na Mokens nagiye kuba nibaza namwe muri dukurikirana mwibaze tuno tubazo koko uravye urugendo rwabo uko rwagenze koko ivyo turimo turabizi eske music industry yacu mu Burundi murumva ko yari ikwiye kuba igenda nkuko
benshi bavuga ngo bafite aba managers babafasha iki? Vyibuze uri umuntu ari celebre, turavuga ba influencer cyangwa abaririmbyi, abantu bafise ibintu berekana, bakundwa, bakorera amafaranga, ariko kazi kabatunze, bategerezwa kuba bafise umunyamategeko aza kuba yinjiramwo muri ivyo bintu. Sibo bari bakwiye kuvuga. Uriko urabyumva? Baba bakwiye aba managers bagenda badirinze n'ama contract zo kuba usoka igihugu, si contract zibari zazindi oral, haba hari ama écrit, nabo baragerageza mu buryo batazitwereka, ugasanga bo bahahamiye iby'umwanya muto. Uriko urabyumva? Akandi kabazo umuntu yo kwibaza, vy'ukuri biba byateguwe neza? Uyu mwanya urumva ko usuye kubahamagara batogenda bataniteguye, kuko ari ibintu abaririmbyi b'abarundi batuzi cyane kuri live music. Eske turacafise abaririmbyi ashobora kugenda hanze bagakubita live music? Turabazi Kidumu turamuzi kuri live music, turazi kuva muri Peace and Love ujya musaza turamuzi, ariko aba bose ndabizi kuri music yabo ko bashobora gukubita live. Ariko kandi turafata umwana tukabitegura ivyo dukora, kuko kuririmbira abarundi playback, ndavuga bari muri Belgique, ndavuga n'abari ngaha mu gihugu, biriya bintu biriko birava kuri page, biriko biratuma umuntu ashobora kuguma mu nzu agatuma yumviriza indirimbo za canke karaba clip. Playback every day. Vy'ukuri biba byateguwe neza, haburi kiujya dutanga umuziki umeze neza, ndavuga music live. Ikindi kibazo ca gatatu ni iki? Abumvikana n'abaririmbyi bisunga iki? Ivy'ukuri aba boss mwebwe mwumvikana n'abaririmbyi mwisunga iki? Abaririmbyi mwe mwisunga iki? Mwe muravuga ngo video ngo ziratugora ngo gukora ngo bidutwara uburyo bwishi, ariko namwe nta gaciro mwiha rien. Muvuga niki? Ivyo bintu muvugana kontra itoja public ni biki? Abarimo ibintu by'ubusuma. Ukorera miliyoni vyemera ko ukorera miliyoni, werekane na kontra yiwa, kuko kontra izoza kukuburanira. Tureke kuguma twumva amatiku cyangwa ibibazo biza mu ma contract yayo tutanazi. Mwisunga iki? Kurabyumva? Kandi kabazo ka kane, ndavuga ati kontra zitonganywa gute? Ama kontra yanyatonganywa gute? Urumva ko kontra iza gutuma wurira indege, ari kontra yanciya iza kubona mu manager wa naho nyene atize ku bintu by'amategeko. Mudafite umuntu w'amategeko, mudafite umuntu aza kuba yiga ivy'urugendo. Twategezwa neza kuba harimo agaciro, uvuga ati okay, jewe ndi Bifes on the floor cyangwa ndi Birman Boys, sintegeza kuva mu gihugu ntagurukanye na manager. Ariko twarabibonye manager yagumye mu gihugu cy'u Burundi, adonoye kari kibazo cha visa. Ariko nimba ari visa yabuze, namwe mwamuciriritse gute manager bura visa abakozi cyangwa abana tunze bayironka? Urumva ako kantu murakumva? Vyakabaye ko ari manager za kuba yirukanga n'ivyo bintu. Bisigura iki? Nimba bariko bahiga visa already, tukamenya neza ko manager wayifise, mugashiramo na close ko manager agenda, mukeneye mu photograph, mukeneye mu videograph, mukeneye aba dancers. Ibyo byose urabona ko mu Burundi tukiri down. Turavuga n'abaja ngaha hirya gato ya Kanyaru, tumaze imisi mu misi heze mwarabonye dramatize bikaragaragara mu giteramo muri Kigali. Urabona ko ari ibintu ari kurundi gwega, ariko hari ibintu byinshi akibura. Yego aravuga ko ata manager afise, ariko vyibuze gutwara mu photograph, gutwara mu videograph, gutwara umuntu ashobora kumva yo kuvugira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. C'est pas nécessaire ko mwuriza indege, no. Araca Tanzania, turaca Tanzania twese tukashika Kigali. Why mudashobora kuba mutegura timu nk'iyo? Urabona ko ari ibintu biciriritse. Niyo mpamvu tuguma duhura n'ubazo runaka. Niyo mpamvu tuguma. Ariko kandi ikibazo cyanyuma kitwa kari cya gatanu, ikigwa dusigaranye ni iki? Mwaruno rugendo ikigwa dusigaranye ni iki? Tuvugane ukuri please. Ibi bintu nivyo muravuga ngo ntimushaka ko bisubira kugenda nkuko byagenda, ariko mwe mutahuye iki? Ibi twizere ko mugiye kuba mukosora. Ego mwaratwinjije mu indirimbo z'abanyamahanga turazikatira gatoya, ariko vy'ukuri ibi bintu namwe muriko murakora, murabona ko buri gihe tuguma twidoga, namwe mwidoga, kuko yo mwidoze natwe biradushikira. Nje nkumenyesha amakuru ndabizi ingene nza kuba ndabikora, nkavuga amakuru kwari, ariko kandi
tumenye neza ibintu ingene bikogwa. Be first on the floor. Urabona ko I don't know bino bintu ingene shobora kubivuga, ariko kandi ibi bintu ntabwo biduha agateka. Nivyo nariko ndaraba eske turiko twinjira cyane cyane mu kurangiza umwaka, urabona ko ari ibintu biriko birategurwa neza. Nagiye kuba mparakura canke nja ku masite yabo subira kuraba eske bikogwa bafise bikogwa bafise ni ibihe. Urabona ko mwiyi minsi bafite akazi karekare, bafise akazi kabisa bateza kuba bakora. Utembere ku mbuga zabo Mokenzi aheruka gusohora indirimbo nivyo nta kwezi ramara imaze indwi 3 you know better, yayise you know better. Indirimbo na irikira nabikora neza ariko mu ndwi 3 akiri kuri 190k y'ama views. Be first on the floor aheruka gusohora ariko mwana D1 ni Be first on the floor featuring D1, indirimbo yitwa Imuhira. Urabona nayone imaze 2 semaines ikiri kuma 216k canke views, 216,000 views. Urabona ko Kiriku aheruka kuba bari kumwe na DJ Philbite, Double J na Kiriku baheruka gusohora Kwepa, ni benga kabisa yakubise. Urabona ko nayo ikiri kuri 566,000 views mu mezi abiri. Urabona ko baracafise byinshi byo gukora. Double J ubwiwe ku gatwe kiwe aheruka gusohora Kazoza aheze 3 mois. Muriko murabyumva, murabona ko ari ibintu then bafite akazi kenshi ko gukora, kuko sinkekeranya ko bagiye kuba baboneka mu biteramo byo kurangiza umwaka. Turiko turangiza umwaka, Double J dusuye kubo tumukumbuye yagaragara mu mpera z'umwaka kuri stage zo ngaha mu gihugu. Be first on the floor nuko, Kiriku nuko, Mokenzi nuko, ariko kandi bariko bakora iki? Urabona ko bafite akazi kenshi kabisa. I'm so sorry, ari amatelefone ari karandondera ariko nizere ko mumbabarira muriko muravyumva. Ariko ico nashaka kuvuga ni giki, nuko nivyo baragarutse mu gihugu, ariko kandi ubuzima bugiye kuba bukomeza gute? Nabaririmbyi dukeneye ibikorwa byanyu, dukeneye kubona trend atari ziri negative y'ibintu bitagenze neza Europe na mu biteramo. Kora cyane rero, mugiye kuba mukora gute? Mugiye kuba mukora gute? Then ivyo nivyo twari dukwiye kumva. Hama soon as possible tuze tugaruka no kubindi biteramo drama tagiye kuba agaragara ngaha kwe Susedini King Sat B cyangwa Saturama Bafre n'amabuye nawe agiye kuba bikora neza. Ibyo rero hamwe n'ibindi nivyo tuba tugiye kubonera hamwe areje cyangwa hirya yeje. Ariko ndabashimire cyane, ariko musigarane kano kantu vy'ukuri turiko tugana gushika naho abantu umuntu akugaraguza gati kubera contract kubera contract. Ndabashimire cyane rero, ndabipfuriza no kugira ibihe byiza. Shimire mwe mwariko muradukurikirana. Ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana, murabizi. This is Wide Vision TV. Ndasuye kubasaba mukore subscribe please, kola sabone please, let me do it. Ndanabibabwira dukore sabone. Mwe mwamaze kwa muyikora, thank you so much. Ndabashimire cyane ku buno busasanguzi twariko turakora. Dushimira cyane aba influencer baguma batuma umuziki ugenda neza. Dushimire cyane ku bantu bagaragaye je ku kibuga c'indege bakira bano baririmbyi bacu, harimo na Oscar Fashion, abamenyesha makuru, harimo n'abaririmbyi bagenzi babo. Urabona ko byari ibintu biteye igomwe, ibintu bimeze neza. Tunabashimira cyane rero, ndabasaba kuguma mugumana natwe. Imana ibahezagire. Ciao and God bless you. Ciao.